nuko Burundi bwacu ati sangwa n'ugweze sangwa n'amahoro meza ngo Imana yakuduhaye ikudutungire muri kino gihe birakenewe cyane ko Imana yibuka buno Burundi yaduhaye kandi ikabutunga igafasha abarundi bari mu Burundi. Uno musi ni open mic bisigura ngo uza gusaba micro wese tant que yubahiriza abavyeyi bamureze akavugana urupfasoni yubahiriza umwanya w'abariko baratwumviriza kandi yubaha n'abariko arabwira, murumva ni condition zitatu. Uwo muntu turaza kumuha ijambo agira ico avuze. Nkuko mubibona mu gihugu cacu ata bintu vyo kwirengagiza, Uburundi twamaramaye, igisirikare gisigaye gikubitwa hasi hejuru, atari uko cari kigiye gukora ibintu vyiza muri Kongo, apwetu bari bajanwe n'akazi kabi. Iyo bariko barakubitwa je ntaryoherwa kurusha batarinze no gukubitwa no gupfa, ahubwo bahunze ntihagire umwana w'u Burundi apfa yicwa ngo nuko neva yamurungitse mu bintu adatahura. Umwana w'u Burundi agapfa yicwa ari uko vyitwa ngo bahembwa $3000, neva ariko abaha $100 gusa ku kwezi, aho nyene ngo naba majoro $100, urumva urumwe de troupe ni 50. Umuntu yitwa Felix Tshisekedi yakwandikiye 3000 je pense nimba nibuka neza. Nikindi kibabaje cane gose kurusha nuko ngo bahora barungika aba ex-fab ngo bagira binjire muri retraite muri kugira ntibabahe ama pension yabo, kubera ngo pension zirazimvye. Donc ukibaza uti none raison yo kurungika umuntu kugwana wespera ko apfa kugira ntuzomurikire pension yiwe, mwumva bitababaje. Ivyo vyose turaza kubiyaga. Hama abo arungika gupfa nk'ukumenga ni impene canke n'intama, nabo nyene urumva n'abantu barababara bakibaza igituma atabasangije ayo mahera, igituma hageze kurungika abantu muri Somali aho bahembwa vy'ukuri akabashikira kubera ari Union Européenne yarungika, hageze Somali arungika biwe, ariko hageze kuja gupfa muri Kongo arungika FNL na ex-FAB en majorité. Turamaze kubona ko abamajoro benshi bapfuye, benshi cane bari aba ex-FAB hamwe n'abantu bahoze muri FNL. Hama CNDD-FDD igihe ca 2015 bari bajije ko bakomeye cane kubera bazi kurasa umunyagihugu, umuntu atari armé. Hama n'abagize coup d'état burya ntibari benshi cane, ntivyakurikijwe, baca bibaza bati ubuho turi bihangange. Rero uno musi baragiye muri Kongo bagiye kugwana, bibaza ngo bagiye nka bijya vyo muri 2015 urasa umuntu yagize hands up, yagize main en l'air, ariko ara manifesta pacifiquement, barakubitwa kuko après turabizi neza bo nyene bakiri mu gisirikare, plutôt bakiri mw'ishamba, nta gisoda bari barize, nta n'umutumba bigeze bafata, biyita aba generale, nta n'ivyo bagiye kwigira, nta n'ivyo bashatse, ahubwo bagumye basahura igihugu. Munyemerere rero ndabashiriremo akaririmbo ka Cancu Miss kavuga kati uri intore, kuko nespera yuko mwese mwoba intore. Hama ce ntangura kwakira abantu, tuce dutangura kuyaga neza, nugurure laptop hanyuma tuyage, kuko ubu nari nkiri kuri telefone. Reka tugire gutyo hoya.
ijisho zina ryakunzwe n'abavyeyi twaragendanye tutagenzanye dukundana turatengana ego cane twaranaye tukazimana twagira dushize hamwe ego cane twarashimye tugatinda gusubira kumugozi uri mpore mpore intore y'ikibombe uri mwiza katima Voilà. Nk'uko nariko ndababwira sinzi ko munyumva nimwe abamunyumva mugire hands up. Nariko ndababwira nti uno musi Bukavu irafashwe hama Uburundi bugira buronke umubanyi mushasha hama kimwe mu bibazo ndabafitiye nka mwebwe mukurikira cane gose ibintu vy'u Burundi mbega AFC M23 niyafata Uvira Neva canke abanyabujumbura bazoguma baja kurondera igitoro muri Kongo ko abo babanyi bashasha agira ronke ari abantu yashatse kumena bakiri mwirigi ubwo Neva arazi yuko yarazi yuko abo bantu ariko aragwanya vuba bazoja ku mupaka wiwe hama ikindi turiko turabona cane nkuko mukunda kubibona mu ma message abantu bakunda kwandika muri no misi biraboneka cane kwimbonera kure zoba ziriko zirategurwa kugira zizokwirare mu bantu ama message menshi arakunda guca ko kuri WhatsApp abantu benshi barakunda gushikiriza amakuru ajanye n'ivyo bintu yuko boba bariko baritegura gukora kaja je hariho message naronse y'umuntu tuzinanye kuva kera
ambwira ati hariho abantu baba hejuru hafi yo kumusaga bariko baritegura bamaze kuronka ibintu bisa nk'amabayonete nkajya muri filime nkajya muri filime za Rambo kujya tubibona kenshi hama yuko boba barindiriye signale ko hoba akantu haba n'undi muntu novuga ngo akomeye cane yanyandikiye ejo asiga n'ama message vocale menshi amavoko avuga ati burya ntimwibaze ko Neva azogwana n'u Rwanda gusa ahubwo Neva n'umuntu ashobora kuba arindiriye pretext iyo ari yo yose atewe ace yirara mu bantu kuko militairement il a déjà perdu yakubiswe muri Congo arabizi yataye icizere c'igisoda aho yabagurishije ayijyana wenyene arungika abo yanka akabarungika muri Congo abakunda akabarungika muri Somalia ibyo byose byarabonetse abasirikare barabibonye donc yoba yaratahuye yuko hagize ikintu kiba kijanye n'intambara ata chance nyinshi cane gose yoba afise nuko rero vuba Uburundi buraronka kuri frontière yabwo AFC M23 kuba datahura geographie y'igihugu simpaka AFC ishike Uvira kugira tube frontalier hariho ikintu bita la plaine du Kamanyola plaine ya Kamanyola ilonja Uburundi gutangura hajya Rusizi itangurira niho plaine ya Kamanyola itangurira iyo plaine ya Kamanyola iri musi ya Bukavu kandi après Bukavu nta kibloka M23 gushika itwara nuko novuga ndabona akablage Satoshi yashize ko kizo za pension funds ego barabarungika muri Congo abasirikare benshi bashaje bagira baje muri retraite bespera ko bopfa kugira ntibabarihire pension kandi ni ikintu kibabaje cane hari nundi muntu ejo yansigiye audio ambwira ati Reynolds mu ma space yanyu mugerageze gutuma abarundi biyunga ati kuko umugambi Neva afise si mwiza cane nuwo kuvuga ati ehera aba bantu baraje kandi baje kubasubiza mu makambi y'impunzi ati bo barayavuyemwo namwe bagira bayabasubizemwo mutabirayemwo turapfa twipfane hajya yavuze ati twe jewe sinzokwemera gupfa nk'impene kujya kw'abakongomani ofete ntiyari kwavuga ngo azogwana contre uje wese kumukubita kubera intambara z'ubu n'uwo mugirira rebellion Neva ntayo yoshobora kuko rebellion z'ubu ziragoye cane ni rebellion nziza zifise amadrone zikura buri hejuru we naho wifitiye karashe yawe biragoye ko resista contre abo bantu Neva yari yibaza yuko nk'ubu haje rebellion y'u Burundi kumugwanya y'abarundi ari rebellion izomera nkabo nk'abadede bamaze nk'ama 8 ans bagwana ataco bashikako ata musozi barafata birirwa mw'ishamba ubu peut-être qu'il est en train de se rendre compte ko abarundi barinze bataha vyonyaruka cane gose kurusha uko yaravyibaza du ivyo bintu vyo kudistribuwa ama machete n'imipanga mu mbonera kure donc iyi space iri open mic nabahaye ama ligne atatu mubishoboye mwokurikiza mwiyubahirize kandi mwubahe abo mwumviriza uti biyubahiriza gute mu mvugo yawe ntutukane ntutuke jewe canke Wilson kandi ntutuka abo bantu bariko baratwumviriza ivyo bintu mubishoboye aussi mwubaha umwanya s'il vous plaît mwubaha umwanya il y a moyen yo kuvuga ikintu muri 3 minutes au lieu de 30 utaruhishije abantu bariko barakumviriza s'il vous plaît merci beaucoup Wilson gira ico ushikirije hama ntangure kwakira abantu Wilson co-host bon gatoyi canzare gatoyi buratanga ijambo okay good reka mi jambo Diane pardon Ori pardon yashitse kare hama tuca tuyiha Diane
Ori, karibu cyane. Wewe quelle est ton analyse kuma stratégie ya Neva kuba yaragwanyije M23 kuva bagitangura? Hari umuntu anyandikiye ati ne faut pas chanter victoire aujourd'hui ngo car demain peut amener autre moment. Ego. Urumva turi aujourd'hui mutama. Twanaliza ivyabaye uno munsi. Anyway, mumbabarire gusamara. Ori, wewe analyse yawe ni gute kuri izi stratégie géopolitique za Neva? Ori, la parole est à vous. Bon, mbona Ori agiye, reka twakire Diane. Diane, karibu. Ok, bon après-midi, bonjour, aho muherereye, bonsoir, aho muherereye muri Europe. Je numvirije, murakoze cyane gutegura iki kiganiro, toujours c'est le plaisir yo kukumviriza avec tes tweets, ma pensée yose urimo urakorera igihugu, space zawe zama ziri très intéressant. Bon, à part ça, je nashaka kuvuga ku kibazo ca pension, sivyo? Ikibazo ca pension c'abasirikare c'umunyagihugu wese ashobora kuba akora mu Burundi ntishobora kuba kijanye n'ingwano, kijanye no. Pension bayifata, murabizi umuntu wese akora bafata pension a partir y'imyaka yakoze, a partir ya cotisation akora. Aba basirikare bacu basanzwe bafise na cotisation spéciale, sivyo? Ivyo rero bariko baritwaza ngo abasirikare ngo pension yacu ngo nta pension bafise bakora. No, pension ifatirwa ku myaka umukozi wese yakoze. Donc nibatuzanire ivyo bintu, nibatuzanire hamwe hariho pension spéciale mu basirikare. Mbere avuga yuko Diane, umusirikare apfuye baramuha pension? Bien sûr. Okay. Yaba yapfuye agwaye, urumva? Yaba yapfuye agwaye. Apfuye avant pension. Bien sûr, parce qu'il y a hariho risque. Nta musirikare n'umwe ashobora kugenda mu ngwano adasinye un document de risque. C'est-à-dire que la veuve ou le veuf bishika bake abwira kuronka amahera bayita ishindisha. Donc amahera ya hariho une commission de risque ibama bafata. Ivyo rero ikibabaje cyose muri ivyo bintu byose bariko barakora nuko harimo kakantu ka kamwe kubera ko bashaka yuko bama barungika abantu bamwe kandi barungika abantu b'abajene. Par exemple nk'uravye abamajoro bose bamaze gupfa bafise une certaine âge, uravye une certaine pyramide d'âge, nta n'umwe arenza une certaine 35 ans. C'est-à-dire que tuvuga naho yoba yarinjiye mu gisoda kare nta na 15 ashobora kuba amaze. Muri 15 rero baharura les dernières années za cotisation. C'est vraiment muhamake mugabo prime de risque yamayifata kandi n'umufakazi barayimuha. Il y a inexistant bamuha. None ko tubona Pacifique yandika ati benshi muri bajya bapfa imiryango ntaciri kwiraronka. N'ubube gito bwa Neva. Iyindi miryango ntironke. N'ubube gito. Usanga harimo ivangura mu kuronka ayo mahera umusirikare aronka iyo yapfuye kuri front. Najya amahera ya risque twumvise Felix yari prêt gutanga kugira abakomando b'abarundi bagwane. Donc ivyo ni business entre eux. Mugabo ivyo byuko hariho bamwe baronka abandi ntibaronka no kwera ari abantu badashobora gushika ngo basaba amahera muri ntuze bagira tous les papiers. Hariho abantu bumva ko abiwabo bapfuye batevye badafise n'ububasha bwo kushika Bujumbura kugwanira gusaba tous ces papiers. Muravyumva ikibazo aho gihagaze? Ndavyumva uri kuvuga uti nta logistique bafise yo kwideplasa. Nta nimwe bo hasi. No, hariyo nk'abantu usanga afise nk'umwigisha yari umugore we umwigisha moi je connais un cas. None uwo mwigisha afata ibirombe 70 ingahe apfuye apfakaye amanuka Bujumbura yiriba ariruka. Murabizi situation ziri Bujumbura, hari abantu baca babiheba hari abantu bahoze cyangwa ugasanga deja kugira tramitation muri province abarimwo bimutera ikibazo kugenda gusaba uwiwe kugenda kuboza ati none twibaduhiki kuko baravuga ati batwicaye iwacu nitwagana murabigitsure kabiri. Sinzi ko mwumvise ka Fokode yavuze no c'est pas si c'est qui une dame ari Muyinga ariko nawe we niko yapfakaye mbwa cyo kumwe no ex-fab kujya nashobora no kuvuga
ibintu bariko barakora aba bagabo ni ibintu by'amacakubiri ari indani bimwe birengeye, ni ibintu by'akarenganyo bimwe birengeye, no seulement ntibakibiraba n'umuhutu n'umututsi, n'akarenganyo abasirikare bacu, ifo ko haba une certaine association ibakorera. Iyo turi mu gihugu gikomeye, iyo aurait pu une association des avocats baburanira abo bantu bose bagakurikirana impapuro zose bakaronka amapansiyo yabo, parce que ngaho hariyo abana b'imfuvyi bagiye kumererwa nabi. Igani uwo musirikare ntapfuye warapfuye biragiye, mais ce qui reste, les gens qui restent, abo bana basigaye ni kibi mudashobora kwibaza. Diane ndababaze ico muvyibaza ko amakuru naronse ejo avuga yuko iyi tuyite bataillon yari yarungitswe kugwana pour kudefenda Sud Kivu, kandi bari barungitswe benshi cane comme des renforts, yabarungikanye inkoho gusa atama munition yabahaye. En fait ni nkuko wobo bahaye inkoni zo kuragira inka, kuko inkoho ata munition n'inkoni. Wumva akunda abo bantu canke arizeye birenze chaîne ya logistique ya FRDC, canke ntabanezwe yarungitse nyene babantu avuga ati écoute, vous êtes de la chair à canon, muraho pour faire nombre, ariko non plus c'est pas un concert. Urungika ababouncer guhagarara imbere y'umuryango kugira babloke abantu. Urumva uje imbere yawe afise inkoho, afise amadrone, afise amarunette vision nocturne, warungitse umurundi afise karashe ariko nta na munition afise. Comment peux-tu expliquer ça? He's doing her business. Ariko akora business ivyo vy'amasantima turiko turazanamwe muri bose biramu ntabwo bimuraje ishinga. Renos babizi nawe ntabwo bimuraje ishinga ivyo. Ararungika ati ni nimero zingahe bagende. Ntitwabonye video abantu ngene bariko barataha biruka bashikaruka bajahe. None ubona ko ideambure muri Bukavu par exemple ntimwabibonye mwese. Tu penses que ivyo ni bimubuzitira? Iyi discours yo mu Kirundo yakoze iyi si discours hari umuntu afise umutwe cyaba twaraguye mu isanganya n'ukuri uguru umugore wa mwiza. Okay, ari uhejeje guprecisa yitwa Habimana ati ni 4 bataillons zarungitswe. Voilà. Reka duhe ijambo Shabuka, sauf si Wilson yagarutse. Wilson? Okay, Shabuka ijambo ni gwanyu. Urakoze Reynold. Ndagushimira ko wateguye space, ndasuza Diane na Wilson. Okay, wakoze. Actually ibintu hari ibibazo wabajije wenda ngira ngende nsubizaho uko mbyumva mu ncamake and then mvuge nanjye ibyo nashakaga kuvuga. Ikibazo wabajije kivuga ko president Ndayishimiye ari gupanga ibintu byo gushaka pretext ituma yirara mu baturage, kandi nababanje kubidentifia noneho kugira ngo abone impamvu. Navuga ko ibyo bintu ni ibintu bibi cyane. Icyambere bigaragaza umuntu uri faible. Icya kabiri nuko aramutse abikoze yabatumiye abantu benshi mu ntambara kuza mu Burundi kandi bitari ngombwa. Notamment nshatse kuvuga ibihugu, kubera kiriya kintu cyo kuza ukidentifia abantu runaka ugashaka kuza kubica byitwa ngo nuko bahuriye ku kintu runaka. Nshatse okay, ibibazo dufite mu bihugu byacu n'ubwoko, nicyo cyambere bareba. Icyo ni ikintu kibi cyane cyamugezayo cyane. Ni ukuvuga ngo urugero niba yarasigaje wenda tuvuge 3 ans ayobora, icyo gihe byaba bimushyize muri risque yuko n'ukwezi atakumara, kubera bimuzanira abandi banditsi benshi cyane. Okay, ako kare kamwe. Ikindi wabajije ni ingingo yafashe yo kugenda hariya muri Kongo gutabara
nako gufasha Tshisekedi, nge numva ko mbona ko yakoze fopa cyane cyane ko ashobora kuba swat abajyanama be atumva inama bamugira, icyo ni icya mbere, cyangwa se akaba afite abajyanama nabo bari incompeta, kubera ingingo yari yafashwe bwa mbere ya EAC yo gusaba M23 gusubira inyuma, yamara gusubira inyuma noneho bakengeginga ibiganiro, M23 asubiye inyuma, imaze gusubira inyuma hashize n'igihe kinini, ni ukuvuga ngo icyo gihe cyari guha Perezida Tshisekedi noneho kuganira, bigatuma ibi bibazo bitaba agrave ku rwego ubu ngubu biriho na tansiyo itazamuka. Ariko ibyo M23 bayisabye yarabikoze. Mauvaise foi ya Tshisekedi ukumva ko gusa we yabaka intwaro noneho agasa n'umuntu mbese ubarushije ubwenge, nibyo byamukozeho, bituma Ndayishimiye ajya ku ruhande rwe kubera deal zabo. Ariko numva ko iyo aba umunyabwenge yari kumenya ko uca urubanza rw'abavandimwe ngo arararama, kubera abavandimwe niba uri kubacira urubanza ugashaka kubogamira kuri umwe, byanze bikunze ingaruka ziba mbi. none ndakubaze Shabuka ntaguciriyemwo, wibaza yuko Neva yafashe kote ya Felix kubera amahera canke yafashe kote ya Felix kubera irya migenderanire FDLR ifitaniye na CNDD-FDD kuva kera bagishika au pouvoir? Kuko bagishika hariho umuntu yakora muri societe civile bishe, yariko agira enquête ijanye n'ukuntu yagize amasezerano n'aba CNDD-FDD ko baza barayigurira inkoho, FDLR igatanga inzahabu, CNDD-FDD ikagenda ikagura inkoho nk'uko yoba ari igihugu kiguze inkoho, hama bakaca baza barayabarungikira. Hama hariho umu défenseur des droits humains yishwe mu Burundi, affaire yiwe irazwi cane gose, kandi yishwe kuri iyo dossier kuko nivyo yariko arakorako. Ba Adolphe bari cité, Nkurunziza en personne yari cité. Wewe wibaza ko yabigize kubw'amahera canke kubw'izo lien bafitaniye kuva kera? Tukaba twibuka yuko la fois passée igihe twakora ikiganiro na Athanase Karayenga, il nous a expliqué yuko côté diplomatie ba FDLR barakomeye cane gose i Buraya, za Belgique, za hehe, bafite diplomatie ikomeye cane kuko urabona yuko nk'iyo Nyanza rifashwe uzumva Ububirigi buhagurutse. Uno munsi Ububirigi buri prêt gufatira ibihano u Rwanda canke kugira ivyo bashoboye vyose kugira FDLR itere imbere. Aho niho umuntu aca avuga ati ikibazo c'amahera nivyo mu Burundi nivyo kirahari vraiment ntawo giharira, nawe nyene Neva yaravuze ko yayagize impapuro kandi yarabishoboye. Ariko wibaza ko ari amahera gusa canke wibaza ko hari amafacteur yandi nkayo twovuga ajanye na ideologie? Icyo kibazo ngiye kugisubiza ngiye nakwifashisha umuntu ufite amakuru kundusha. Perezida Kagame we yaravuze ngo abayobozi kubona bagifite primitive minds bakagendera ku bintu bijyanye n'ubwoko muri iki kinyejana tugezeho kuri uyu mwaka birababaje. Ubona ko icyamutwaye kurusha ibindi ni ibyo ngibyo uvuze byitwa ubwoko. We yarabonye uburyo bwiza bwo kubona abantu bafite intego imwe yo kuvuga ngo baze batera u Rwanda bakuru ubuyobozi bwabwo, kandi nicyo kikwereka ko icya mbere Tshisekedi yabivuze inshuro zirenga 3 mu ruhame imbere ya kamera, ati ngo njyewe nzafasha umuntu wese wifuza kuvanaho ubutegetsi bw'i Kigali. Noneho uretse kubivuga gusa yaranabikoze kubera ko yagiye yakira abaopoza ba regime ya Kigali, kandi bikagaragara ko nubwo bushake bufite, noneho abivuga inshuro zirenga 3. Ndayishimiye nawe ubwe yarabivuze ari Kinshasa. Amaze nawe kubivuga ntabwo yabivuze gusa, ahubwo nawe yabishyize mu bikorwa. Amaze kubishyira mu bikorwa nyine yohereje ingabo ziza muri Nord Kivu. Kuza muri Nord Kivu nuko nyine zarwanaga alongside na FDLR. Urumva bose bari bahuje uwo mugambi, kandi mu guhuza uwo mugambi kugira ngo babikore kuko barabizi ko ni ibintu bigoye, sindishuwa ariko nuko inyuma yabo hari umuntu ushobora kuba arababwiye ati ibi bintu mubikore
njyewe nzabafasha sinamumenya ariko ntabwo imbaraga bafite bakwigira iyo nama yo kubikora so ikintu rero mbona cyatumye cyane cyane agenda hariya ni ako kantu gashobora kuba katuruka mu nzika utamenya izo arizo kagendeye nyine jisite ku bwoko bwo kuvuga ati noneho tubonye uburyo bwo kubikora uyu muntu tukamwikiza urumva noneho ikibazo kikaba wenda ko Perezida Kagame nawe afite strategy zo kuvuga ngo nshobora kubirinda gutya kuko erega amafaranga nk'uko wari uyavuze ushobora kuba umukene ariko ukagira amahoro icyo turacyemeranyaho kugira amahoro ndi kuvuga inner peace amahoro ndi kuvuga y'umutima n'amahoro asanzwe kuvuga gutya abantu dutuye ushobora kuyagira kandi uri umukene and then ukaba na happy ibyo birashoboka so ni ukuvuga ngo kuba Uburundi bufite ikibazo ubu ngubu cya ekonomi budafite ibitoro budafite n'ibindi bintu byose bituma bashobora gutumiza ibintu hanze bakoresheje amafaranga y'amahanga ntabwo ari bya mbere byari gutuma afata iriya ngingo kandi abona ko ari kujya mu muriro kuko yari azi ko kujya kuri iriya kote kurwana kuri kote ya Tshisekedi kandi afatanya na FDLR ayo makuru azwi yari azwi ko azahita agirana ikibazo n'u Rwanda definitely icyo cyo yari akizi kubera ko ntabwo yari kubikinisha gutyo icyo cyo yari akizi mu kuvuga ngo rero